Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, umwanya ukomeye cyane, iri joro ridasanzwe, ijoro ry'umugisha, aho mugira mukurikirana ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'ishingiro rya Hope Church, ikiganiro ivyo Yesu akora, aho twamaturonka intahe z'abantu benshi, aho twamatubona Imana ikora ibitangaza. Mukaba muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Iri joro rero rikubere ijoro ryiza, ijoro ryo guhezagirwa n'Imana. Reka ndakubwire mu kanya tugira tubahe umwanya mukurikirana ubutumwa twavuze mu ishengero rya Hope Church. Ego ubutumwa bwiza ni bwahera, turaza kubaha zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Si ntahe zose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, ni kwibarabara ry'amabeni, bahita kwibarabara ry'amabeni, uvuye kwibarabara rya 11 aho amabisi akatira, ucuja kwibarabara rikurikira baryita ry'amabeni. Turagwaye kaze rero nawe uzohoruza guhezagiranwa natwe. Twama dufise urutonde rwiza cyane, ejo kwa Mungu twama dusengera abantu bafise imitwaro ikomakomeye. Nk'uyu wa Mungu rero tuzosengera abantu bagomba ko basengera ingo zabo babona zihobahoba, abantu bafise ingwara, abantu bafise uburuhe mu mutima, kumva umenga biranse kabisa, ntabone icagiye gukora nico n'ingene bigiye kugenda, abantu barota nabi, abantu bafise ingorane mu muryango. Hari abantu usanga mu muryango usanga bajyana, usanga hari kutumvikana, usanga hari kudahuza, hari abandi usanga bafise imanza mu butungane, ugasanga ntariko arabona ingene biko biragenda. Hari n'abandi usanga afise ikibazo cyo kubaka ugwiwe, ugasanga ni nk'umukobwa imyaka abona umenga iriko iratera ije imbere, ntararonka abazo kubakana, cyangwa umuhungu nyene nkuko nyene, cyangwa ugasanga arabuze uburyo bwo kubaka ugwiwe, cyangwa ugasanga n'umuntu abuze uburyo bwo mufasha mu buzima buri n'ibindi. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo tuzosenga ku munsi w'ejo tuzobasengera bose bafise iyo mitwaro n'indi mitwaro myinshi itandukanye, tuzobasengera rero. Tuba dufise amiga abiri, amiga ya mbere atangura isaha 2:15, isaha 2:15 tuba dutanguye amiga ya mbere. Amiga agira kabiri tuba dutanguye isaha 4:45, isaha 4:45. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo nawe uzohezagiranwe natwe. Kandi urashaka kutahabona neza mu gihe ujuragiritse, turaguha nimero za telefone zo mu protocol, ni 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Kaze rero nawe uze wironkere umugisha wawe ku munsi w'ejo. Abantu benshi barashinga intahe, uraza kumva intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane. Izi ni intahe zimwe, sina zose banashaka, ni zimwe mu byo Yesu ariko arakora. Yesu ariko akora byinshi cyane. Turagwaye kaze nawe uzehozagiranwe natwe ku munsi w'ejo isaha 2:15 canka isaha 4:45. Uyu mwanya rero kutugira tubahe ubutumwa twavugiye mu ishengero rya Hope Church. Ego inyuma y'ubutumwa twavugiye mu ishengero rya Hope Church, tuca tusubira kandi tuyage namwe. Yesu abahezagire. None Mordecai yarazi ko azokwinjira ibwami n'igikoti, aveyo yambaye inyambara bami. Yinjiye ameze nk'abandi, asohoka ameze nk'abami. Nuravyumva? Mordecai yinjiye ameze nk'abandi, asohoka ameze nk'abami. Nawe uzinjira umeze nk'abandi, wisohoka umeze nk'abami. Mordecai yinjiye ameze nk'abandi bose n'urukoti rwiwe cyangwa urureta, sinzi abazamurazi usanga bambaye izi cyangwa izindi. Yinjiye ameze nk'abandi, ariko yasohotse ameze nk'abami. Rero utiteranya n'Imana yawe, nguri kurayidodombera ngo uyigira iki none? We kurubusa rien bure ivu murindi
undi munsi twagiye guhamba yari nyogokuru turimba abambere bimvye siho narindi sinaye bwashike basanga aho undi muntu ahari barafurira baraza kwimba ariho ndi turimba tuza kubona undi muntu. Sasa tuca turiyumvira none tuguma twimba hose tugasanga abantu tugire gute. Abandi bacavuga ati no nta kuntu twofata tukimba kandi kantu gatonya uyu tukamukuraho tukashira hajya uwacu tukamushira ngaha. Uwo musina ariyumviriye ni uyu bakuyeho agomba ashobora kuba yari umugabo akomeye igihe cy'amatongo ashobora kuvuga ati nta ni metero mukurako nta ni metero aha nimukura murabone nta ni metero mukurako ariko baramuteruye ntiyagumutse ntiyahaririye ntiyagize barakuraho bashira mu kanogo karaho bashira uwacu ngaho. Nawe urabona ko wasigaye barahubatse nawe ategeza kuba baramukuye uwiwacu cyangwa baramubakiye ko ntawo bizi. None umuntu niki bure umuntu agize accident ukazubona ingene abantu bapfa ni bure. Imana igombye gukukuramo umuka na kanyisase. Turiko turiga igipimo umuntu ashaka kwipimisha wenyene atarundi muntu agomba kugupima kuko ibiye widodombera Imana ni widodomba abantu bumva kenshi ariko mu mutima wawe muhira iwawe ahantu uri kurasenga uridodombera Imana. Nimba widodombera Imana menya ko igipimo kigufashe ubihebe kuko mu gipimo wowe ubwawe uri kurisubiza inyuma kandi uko widodombera Imana niko ushiraho intambara yawe n'Imana. Icya gatatu igihe cyose uzokumva ugonanwa wumva umenga gukora ibikorwa by'Imana no kurinda gusunika uzumenye kumeza nk'imodoka itagira imotere iri kwiramanuka ku musozi uri kuragenda usunikwa n'umuyaga imotere ntayo aho ni uzomenyera ko gihagaze neza. Sundi muntu azogupima kuko abantu ntibakuzi umutima wawe ni uzukuri kwawe nuwo mwicaranye ntazibanga ufise mu mutima n'umuvyayi wawe ntazibanga ufise mu mutima n'abana bawe nibazi ibanga ufise mu mutima nuwo mubakanya ashobora kuba atazibanga ufise mu mutima. Umuntu arashobora kwicarana ibanga imyaka n'iyindi gahera numenye ikiri mu mutima wiwe ariko umuntu we ariyizi arashobora gupima umutima wiwe aho uhagaze. Igihe cyose uzokumva ko gukora igikorwa cy'Imana ari kubanza gusunikwa bakubwira ati korera Imana ati mu mpangahe menya kutakiri kumwe n'Imana kuko nta namwe mu Imana uzobugifise. Mbega none ko mu kuduga mu ijuru ari mpwemu azobwirikanya n'impwemu iturimwo maze tuce tugenda utakigira mpwemu uzoja mu ijuru gute? Iryo juru witeze kuja mutagiramo mu Imana ni ijuru ryahe rya nyokorome canke rya wa mubinamu. Igihe cyose uzokumva gukora igikorwa cy'Imana ko ari gusunikwa menya ko iby'Imana bizoba byaraguhezemwo menya ko igipimo kizoba kigufashe utazoba ugihagaze neza imbere y'Imana. Kandi ndakubwije ukuri nubwo Yesu yoza muri ico gipimo n'umunsi Yesu azoza umuntu agihagaze gutyo ntagenda. Igihe cyose uzokumva ko gukorera Imana ari kubanza gusunikwa ari kubanza kuraba agahembo ari kubanza kuraba icyo bazokugira menya ko utagihagaze neza imbere y'Imana. Hari umuntu hagira umwanya w'igikorwa cy'Imana akavyuka karaba ku isaha akumva umenga yoguma ajyanye ariko hagera umwanya wo kuja kuri business ku kazi kuraba umupira kuraba wa mukobwa wa muhungu wa muntu uzenya namarame ntangorane menya kutagihagaze neza. Icya kane igihe cyose uzumva bidakunda gufata umwanya ukwiye mu gusenga ariko umwanya ungana uko nyene ugashobora kuwukoresha mu bindi byo kuvuga bingana n'ibyo wafashe mu gusenga menya kutagihagaze neza cyangwa utigeze uhagarara neza. Amasaha yo 4 kuri WhatsApp niyo amasaha 2 kuri WhatsApp suko ari mbi turayikoresha mu ivuga butumwa ariko mubwira afate 15 minutes mu gusenga. Nama ndabibona nga dutanguye kumena hari abasenga bakaca baheza
ukazubona aricaye nyine aguma kuraba iza unanangalia nini si uombe igihe cyose uzumva ko gufata umwanya mu gusenga bitaza ariko uwo mwanya wo umara uri kuravuga ibindi menya ko wafashwe miri buri inama zikuzimu zirakorana bakiga ati naka ni igiki cyo mufata ni igiki cyo fata naka ati ugera kunda ga telefone ugera kunda masinema y'Tanzania ujya we murondera sinema imwe ya ntuzenya ya kigosi yande hari izindi z'amasaison amaseri n'ibiki n'ama episode izo zaje ni finale umuntu akamera kamasana yandi n'umwana akamamagara mama ati rindira telefoni kahamagara ati genda ugitabire gusenga kukereye kurapura unyarutsa wigira menya ko utagihagaze neza cyangwa utigeze 5 aya majambo duhejeje gusoma ya Miriam Aaron na Mose. Miriam yari grand sœur wa Mose kandi koko murazi ko ari yamucungera kakira kabebe igihe bagashize mu mazi muravyibuka iyo nkuru murayizi benshi. Aroni nawe musomye neza mukuvayo murabona ingene Mose yavuze yabwiye Imana ati je sinzi kuvuga. Imana imubwira ati genda wifashishe mukuru wawe hama uzoruvuga nawe yakira avuga mbere hari ijambo Imana yavuze rikomeye cyane ngo uzomubera nk'Imana yiwe ngo uzomubera nk'Imana. Mose niwe yavuga yamubwira ati Aaron urabona je ngomba kuvuga ibi nibi. Aaron we yari imvuzi akavuga akavyeexplica neza ari abantu bari eloquent akavuga kabisa kumva kabisa ko ariko aravuga. Mugabo hagera igihe batangura gukritika Mose batangura kubona amakosa ya Mose ngo Mose kubera iki Imana imuvugisha kandi yararongoye umunya Ethiopiyakazi. Bibiliya ivuga ngo yari yaramurongoye koko nivuga ngo baramubesheye irasubiramo igasubinya ngo yari yaramurongoye koko muhereye ku murongo wa mbere. Yesu ashime. Imana ikivuga irabumva bariko baridodombera Mose. Imana irabumva bariko baridodombera umukozi wayo. Igihe cyose senke igihe cyose zidodombera umukozi w'Imana menya ko ukeneye igihano bijanye. Kwidodombera Imana bizana urupfu abisirayeli barapfuye. Kwidodombera umukozi w'Imana akuri imbere bikuzanira igihano gikomeye utazopfa wikuye ko atari Imana yonyine. Imana ikibwira Mose ngo hamagara abantu hamagara baze baze imbere yanje baca baja mu ihema ry'ibonaniro. Bageze Imana ibabwira ngo ninde yababwiye kunegura umusavyi wanje Mose. Reka twasome kandi kuri 6 arababarira ati mumve amajambo yanje uyo ninde ni Imana. Asangwa muri mwebwe hari uwo mvugisha. Aho Miriam yari ko arishima ko niwe yaririmba niwe yatera amakorasi. Ati jenda zikuririmba none kandi ndi grand sœur wiwe gute Imana yovugisha ujya mu peti nanje ndi ngaha kubera iki tomvugisha jewe none urayibwira ivyo igomba gukora canke nikora ivyo igomba kwikurira. Nitoranya abantu kandi ntabwo itoranya ku butoni nizi impamvu yatoye naka kandi buri muntu agira igihe ciwe kandi ugombye gusunika ikihe cy'uwundi nivyo bikuzanira kaga kandi uzoregreta ubuzima bwawe bwose. Uzorinda usesa imvi cyangwa uzorinda upfa wicuza icyatumye ukora icyo kintu. Arababarira ati nimumva amajambo yanje asangwa muri mwebwe hari uwo mvugisha je uhoraho nzomuyimenyeshereza muyerekwa mvuganire nawe mu nzozi. Ariko umusavye wanje Mose siko bimeze. Karakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko ubutumwa bwagufashije cyane kandi nizere ko byagize icyo bikumariye. Ego muracari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church. Ubwo n'ubutumwa bwiza bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church nizere ko nawe wafashije. Ariko uyu mwanya rero tugira tubahe akanya ko gukurikirana zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Si ntahe zose oya ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko akora ibintu byinshi cyane utokwiyumvira byinshi cyane biko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church.
abamugaye bariko baragenda neza neza, tukabona bagenda batabona bari bameze ukuna kuriya. Yesu ariko arakora ibitangaza, kandi Yesu arakora ibitangaza mu bijanye n'agafaranga. Yesu arakora ibitangaza mu bijanye n'agafaranga. Ibitangaza vy'Imana ntibigarukira mu gukiza abantu gusa, n'akanoti Imana irakora igitangaza, ukazibona ubuzima burahindutse, ukazibona urudandazwa rurateye imbere, ukazibona ibintu biriya byagenze neza. Reka mu kanya rero tubahe akanya kugira ngo mukurikirane zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora, maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'izo ntahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mu izina rya Yesu. Amen. Akabazo, waje muri Hope umeze gute none ubu umeze gute? Ulikuja ndani ya kanisa huko waje? Naje muri Hope, wewe wavugiye ku radio, nari umuntu ndandaza, hama ndahomba byose birahera, biheze ndavuga ati none ubuzima bwanje nzobaho gute? Bigiye kugenda gute n'abana? Kuko ndi mu mafise abana bahungu n'abakobwa babiri. Hama ucuvugira ku radio ati wewe urushe uremerewe. Nimuze kuri Yesu arabaruhura. Hama jeje ndavuga ati none kuyu umuntu avuze ngo tugende kuri Yesu araturuhura no mubona gute? Vuga kuri adresse amacha mfata tagisifero ndayibaza urahazi, tagisifero mbwira ngo ndahazi njana uzobukoze. Inje nari inkenye by'ukuri amahera yose yaraheze, ubu amahera yaragarutse. Ubu nukuri nta kintu mbuze, nukuri n'abana banje nta nzara barara, nukuri mu mperi yo mana mashi. Amena. Amena. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Ninjiye muri Hope na telefone mfise atanagahinda mugabo ubu ndafite telefone itari ntoya. Yesu abahezagire. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Anje magaze ngaho shima Imana kuva shika ngaho muri Hope Church. Vrema jewe natanguye nyonga tagisivero. Nanguye nyonga tagisivero nayiko ndondera ikintu bitwa premi. Ndamirirwa nabi ndababara umuntu datarote acanyereka ngaho muri Hope Church. Maze guhashika ncaniga ukuntu wo kurondera, subira kuri ya tagisivero ndakora n'umutima mwiza, ndasubira Imana iraheza ganje ndonka premi. Nukuvuga ubu nivyo ntaco mana kimena nita atari kinga. Imoto ubu ndagendesha ubu ngendesha abajaje, imodoka ndagendesha. Nukuri ndashima. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Je naje muri Hope Church mfise inzu ari chantier, ubu isa neza irayagayaga amangi ni menshi. Yesu abahezagire. Imana ikiranyugururira imigisha. Yesu abahezagire. Amen. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Je nanje abantu benshi barumvise ntahe yanje nkiza muri Hope Church, nari umuntu nava mu Kanyosha n'amaguru, ariko ubu aho ngeze kuri uyu munsi sintinya gufata taxi kuva mu Kanyosha gushika ngaha, nkongera nkafata iyindi no gutaha. Kubwize yigisho yagiye atwigisha nagenda zikurikiza, nza ndabona imigisha myinshi Imana bahezagiye. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Andi baramukije mu izina rya Yesu. Amen. Izi nyigisho zatubereye nziza cyane kubazikurikiranye. Je ndibuka ngishika muri Hope Church, twari ku mashure ku Mutanga aho bita mu Gikungu. Nari mu buzima novuga bubi kabisa bubi. Ndibuka ikindi gihe fata umwanya n'umujyanje n'abana n'umugore n'abana tucakwirwa kuri eglise dusaba Imana kugira ngo iduhindurire ubuzima. Bivanye n'inyigisho twagiye turonka hari cyabaye. Nari mu buzima nashobora kwambara ishati rimwe ukwezi. Nari mu buzima madame yafize igitenge kimwe kigahera giheze tukabona kuronka ikindi. Nari mu buzima twari mu buzima bwo gukuranya impuzu butabamwe. Twari mu buzima habonetse urubanza tujako nibyo babyoroshe. Nawe ucuvyumva utseruka mu rubanza mu bantu uca wumva ko bitari byoroshe. Twari mu buzima gufungura cyari kibazo. Mugabo uno munsi nibaza ko tuzinanye no munsi woza nanye no mutiza ga costume. Amen. Kandi bisavye ko tujana
nanjye no kwambara kandi. Amen. Uno munsi madame woza kumutira gatenge ukamuha. Amen. Rumva ko inyigisho zatubereye nziza cyane. Nibaza ko niwaziga ukazifata nka nkama haraho nawe zizokugeza Yesu abahezagira. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe ishengero ry'Imana. Amen. Ngira nshime kimwe mu byo Imana yankoreye. Tugisengera mu Kigobe, Hope Church itari mu Kirangaha. Byarashika ndibuka imyaka imwe. Byashika kugira nze gusenga n'umuryango byacangana bikanka. Bigashika ngaheba kuza gusenga kubera mbuze ingene shika mu Kigobe. Déplacement itike byansaba ibihumbi 2. Ivyo byarashitse, ivyo bihumbi 2 biraboneka mu nyuma bikanka. Ariko rero nagira shinga intahe mvuga yuko muri Hope Church twahezagiwe nahahezagiriwe. Pastor avuze yuko urushengero rugira gwimukire mu Carama, naramvuze nti mu mutima none ko byanka mu Kigobe nkabura igihumbi cyo kumanuka ku rushengero n'igihumbi cyo gusubira muhira mu Carama bizokunda ko ikirere kiyongereye. Ariko uburenagira ndabereke ivyo Imana yakoze ubu aho Hope Church yimukiye ngaha itike ndiha ibihumbi 10 birenga. Ariko rero ndashobora kuza gusenga kandi ubu niho nza gusenga. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Hama nanje nkiza ngaha muri Hope hari muri 2017. Ico gihe nakora akazi ko mu nzu. Mbere kenshi wasanga umenga nkora ijoro n'umurango ko na saa cyangwa saa hindwi yaragira ndiko ndakora ijoro. Hama uwo muntu nakorera yaranturubika cyane. Ariko sinifuza kurondera kandi kazi. Maze kuza muri Hope ndahamaze nk'ikiringo cy'amezi 2. Naho mu ico gihe naciye mbona uburyo bwo kwikorera ibyanje. Byukuri ubunya nta muntu mvuga ngo aranturubika. Nshatse kuja gukora ndagenda nkakora. Canke naho nshatse nk'ihikonje byose biva muri jewe. Uca wisinyira ikonje. Yego. Amen. 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndashimwe. Amen. Nanje muri Hope Church nkihashika ubuzima ni bwari bwiza. Nari ngendera ku kamoto sinzi ko mu kazi kitwa Jeho Kuki. Ako kamoto nicarako na madame n'umwana imbere n'ubundi inyuma. Ariko nkabona menga ni byari bihagije. Tuza turiga inyigisho turazifata ditubera inyigisho nziza. Imana iraduhezagira turaronka imodoka. Kubwo twabonye umugisha muri Hope Church ngira ngo imodoka zoba zimaze kunyandikwa ko simwe canke 2 canke 3. Eka mbere mfise n'inzu nziza cyane. Amen. Kuko mba mu bandi sinovuga ngo mba ahantu hagayitse oya. Urumva iteka Imana yampaye kubera aha hantu. Ico gihe wari upanze? Nari impanze ahantu ngira ngo ndyamye mu gatondo mbyutse nabyuka menga nikoreye abantu bo muri quartier. Ariko ubu ndaryama ngira ngo nk'akabebe kubera Yesu ibyizankoreye. Amen. Amen. Yesu aguhezagire. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nukuri nanje ndashima Imana nukuri nkishika muri Hope Church nari umuntu nkenyemerewe nabi cyane. Nari mu buzima sinzi ukuntu babwira abantu b'Imana. Nari umuntu nambara igitenge ngira ndagihawe n'umuntu. Umugabo ntiyarazi kungurira n'agatenge ngo ndakambare. Naye mfise umugabo umva amahera yarose yose yaherera mu nzoga n'akarasiyo kabana sinashobora kukaronka.
muga maze kugera muri shengero naye narazungurutse mu mashengero menshi cyane narabuze ubutabazi muga maze kugera muri shengero nukuri narabonye nukuri Imana ubu mushinga naye wanje aratanka mubona kandi akarasiyo nkakaronka kandi ubu igitenge cy'umugabo ndacyambara kandi ubu ndabayeho neza cyane kandi ubu mperuka kugura parcelle tugiye kubaka nukuri ubu ndameze neza cyane nuko ndashima Imana. Amen, amen. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Ama jewe nshitse muri Hope nahasanze inyigisho nziza cyane. Zari inyigisho zituzanira ukwizera. Muri ico gihe umuntu yankoresha ariko misi yose yakwama yankindanza ambwira ati burya we waciriye amashure hagati ntiwize ivy'imishahara cyangwa ama promotion ushire ku ruhande. Iyo habaye nk'utuntu novuga tw'ingendo barashiramwe abandi mugabo je bambwira ati burya we ntufise diplome ya kaminuza. Ico gihe byarambabaza cyane ariko ico nagira ntomore nuko umwungere yaranyigishije ibyo kwizera no kwihangana muri ico gihe navaho ndababwiye ubutumwa bwiza kandi bikabanezera. Muri ico gihe no hace hasubira hagafatwa ingingo zo kuvuga ati wa muntu ahora tubwira ubutumwa bwiza ubu nawe mutamusizemwo ntimuzovaha. Yesu ashimwe cyane. Muri ico gihe ndagishimira Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izo ntahe zigize icyo zigufashije zigize icyo zigufashije kandi nizera ko nawe wumvise ko nawe Imana yoshobora kugirira neza. Izo ntahe ziko zirabera mu ishengero rya Hope Church. Muri ishengero rya Hope Church hariko harakorerwaho ibitangaza byinshi cyane turagwamagaye nawe uze uhabe ku munsi w'ejo rero isaha 2:15 tuza dutanguye amiga ya mbere ihera saha 4:15 maze isaha 4:45 tuje dutangura amiga agira kabiri kandi hose tuzosengera abantu bose bafite imitwaro nawe ufite umutwaro wa kanoti nawe ufite umutwaro w'umuryango nawe ufite umutwaro w'iki na kiriya byose Yesu arashoboye kubikora arashoboye gukora igitangaza nawe ugatangara n'abantu bagatangara n'umuryango ugatangara byose bikaba byiza. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo kuri ayo masaha kugira ngo uhezagirane natwe. Urashaka ko wadufatiye mu nzira utamenya ahariho ni mu Caramagahahe kwibarabara bita iry'amabeni. Uvuye mu quartier ya kure ushikiraho amabisi akatira ufashe bus cyangwa ufata taxi cyangwa ufata bajaji cyangwa moto cyangwa ikinga cyangwa ikindi urashaka gushika ukamubwira ati shikana ku barabara ry'amabeni uyo aragushikana ko abataximene barahazi hafi nka bose kiretse watanguye akazi nkejo. Ariko kandi washitse aho ucuraba muri Caramagahahe ucubona ishengero rirerire gutya riri muri clôture hariho na portail ya bleu portail yanditse ko Hope Church naho nyene canke waje na bisi ukurukira bisi kujya 11 ucufata ibarabara rikurikira biti rya 12 abandi bakagita iry'amabeni abandi bakagita iry'imbaho nirikurikira urihagaze kucubona ishengero ujuragiritse twatanze nimero za telefone z'umu protocol urashaka kucumuhamagara kuri 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Murakoze cyane rero Pastor Jackson Nkeshimana ndababwiye nti Yesu abane namwe abagirire neza iri joro kubera ijoro ryiza urote neza ugirirwe neza witabweho n'Imana ikugirire neza Imana igutwenze iri joro uze kwerekwana bya bindi naca kibazo wari ufise Yesu akirangize muri iri joro. Yesu abahezagire murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe wurutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe
woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.